byagenda gute kugira umuhungu n'umukobwa bakundane habanda guca Nyamuranze nuwo Nyamuranze yarabanda akadiridimba ku bavyeyi uwo Nyamuranze niwo twokwita umukomisiyonere w'ubu akaza kubaza mu rugo bajanye umukobwa bahamagara umuhungu ari mu nzu amazi ari hehema aho rero umuhungu agasokoroka aherekejwe n'abamuherekeje n'itabi ryaberega akaza gutora umugeni wiwe byarashika ishite rero urumva byishitse agasubira iwabo abakera baca bamuvuga ngo byaramunaniye kubaka ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe hirya no hino mu gihugu tugenda turabashikiriza ibiganiro bitandukanye mu bisata bitandukanye aho uyu munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe cerekanye imico n'imigenzo vy'ikirundi Roger Mira Shimirimana kuri micro ku hinga bw'ivyuma canke kuri kamera ni Emmanuel Nijimbere aka Mapro twagendeye rero umuvyeyi umwe w'umumama mama mahoro ashobora kwidondora abariko baradukurikirana kw'ivyo nshoboye no bivuga bakwita gute ku mazina singira umukundi Veronica amakuru yawe meza ufise imyaka ingahe 80 ubu urafise imyaka 80 wewe ndayifise kudasaza none ndashaje oya ngubibona none ko shaje ndacari muto ndabuto Veronica hanyuma twashaka tuganirire ku kintu kijanye na mwebwe mucaruka kera canke mukiba abayabaga hakageraho mu kwiza imyaka yo kubaka byagenda gute umukobwa wa kera wasanga aho yicaye afise ubufasoni akaja kuca agacanira inkono akayiguma impande agatoragura abavyeyi atariho bari gutoragura no kugira iki gusenya udukwi mu gutoragura agatoragura udukwi agacanira inkono abavyeyi atariho bari akaba umujejwa ruhimbi akaba umujejwa nzu akaba umwana w'umufaso nyene w'umukobwa yaba atafise icyo gikorwa agafata ingoko akajisha cyangwa abatari ko yacanira inkono agafata ikirago akajisha imico y'abubu rero naye bakera iratandukanye hanyuma bishitse aho mumenyana n'umusore byagenda gute mumaze kuvuga ati jewe ngira no bakurugo hanyuma ati ndafise umuntu quelque part canka ahantu hariya ati twamenyanye byagenda gute kugira umuhungu n'umukobwa bakundane habanda guca Nyamuranze nuwo Nyamuranze yarabanda akadiridimba ku bavyeyi uwo Nyamuranze niwo twokwita umukomisiyonere w'ubu akaza kubaza mu rugo akabaza abavyeyi ati hano narahabonye inka numva umenga iyo nka no yisaba mugabo ndi yapfa kugira ngo wa muhungu yapfa kugira ngo ariroshe mu rugo kwa sebukwe nanabukwe none ntara umuhungu mwamenyanira he ahantu ibibanza mwakunda kumenyaniramo byari nk'ibiye murinze mumenyana mwabanda mwamenyana ruko Nyamuranze yabanze guseruka kuko umukobwa wo hambere yamana isoni yo kugira ngo ayage n'umuhungu yamana isoni cyane gose kugira ngo ayage n'umuhungu yamana isoni Nyamuranze amaze gushika hari igihe rero uwo mukobwa yubahuka bakadabara hwanira ngo ku misiyoni iyo bagiye gusenga bagahwanira bakaganiriraho imisi sohoce mugabo ntivyamara kavuyo kabura umwanya ni kuvyo hambere byari bimeze hanyuma muraganiriye murahuje ivyiyumviro barakubwiye umugambo urawumvise wewe wacu ku bavyeyi wacu vyifata mu gute ku bavyeyi waravyifatamo neza ukabemya yuko ngone uri kurasabwa uri kurarondegwa n'abavyeyi bakabona ngene kuri umukobwa w'umudezwa ndi umudezwa ruhimbi wabibwira mama wawe cyangwa wabibwira papa wawe cyangwa warabakoranya bose ati kubutsa ati bimeze ukuntu warabibwira abavyeyi ati narashimye cyangwa barakubata ati warashimye Nyamuranze yarakubata ko washimye nawe ukamwemerera hanyuma mugaca mukundana ubugeni bwaraba canke mwari yumvikanya mugaca mugira ariko kagoroba oya ubugeni bwaraba bagatamba imbyino zigahinda akavyino nakamwe ucibuka kico gihe kugira utunyurizemo gatoya bajanye umukobwa bahamagara umuhungu ari mu nzu
umukobwa bakamujyana bakavuga ngo muhungu wakoye uruhema ruyange kwa mata uri hehe kamawe nkamwigina ruyange kamanda ari hehe kamama kangura mu maso y'abari hano ruyange kwa mata ari hehema aho rero umuhungu agasokoroka aherekejwe n'abamuherekeje n'itabi ryabereka akaza gutora umugeni wiwe itabi ryabereka no kuvugisha agasigara yaca akadomeka agiye gutora umukobwa mu mutaka wari kuratubwira ikintu kijanye ngo nagasigara wakavuze ngo nagaki agasipoti umuhungu azatora agasipoti akadomeka agashira ku munwa ari kumwe n'indi misore yego baririmba ati umusore yako yari hehe naze rurarenga ankure mu menyo y'abari hano abahungu rero bagaca bamuherekeza rero umukobwa nawe bagaherekeza umuhungu akagenda agasanga umukobwa mu mutaka akamuramuca akamuha agatabi umukobwa agatora agatabi agaca amutora bagaca bagenda ku gatebe bakicara imbyino zikaca zihinda rero bakicara bakamutambira akayoga bagasoma akagira rero umukobwa rero bamuhagurukira rero bakamwinjiza mu nzu mugabo aho batamba bakaba batamba imbyino za kirundi nizo batambira umukobwa hano yicaye kera nta maradiyo yari ahari ngo bavuze imiziki oya bamutambira imbyino z'ikirundi akadiho gusa yego bakamutambira akabyino keza nguragiye ngo bakatamba uragiye gasha nabahaya uragiye gasha uravuye mu rongero mu rugero rw'abakobwa uragiye mu rugero rw'abagore iyo bayaga ntibaheze sengera ifaranga ku mufuko n'abanjurira turagushimiye cyane Dominique hanyuma uri kuraraba abakobwa baruka ubu canke bakura ubu bakaja kubaka ingo duhe isura y'ukuntu wowe uvyakira canke ubigereranya ivyo biringo bibiri abakobwa ba kera n'abakobwa bubu dufatiye ku kuntu bubaka imico y'abakobwa y'ubu iratandukanye n'abo hambere iratandukanye gose kuko umukobwa w'ubu ndowovuga ngo udoda kumuresha haraho ushobora kudakumuresha ntumusangira ni muhira bama kumabarabara barayerera nta gicumbi mugabo umukobwa wo hambere wamusanga agishinga ukamusanga ariko agishikira ukamusanga afite igicumbi ariko araterera amata ukasanga ntiyabura n'utwo akora mu kigo mugabo abubu urabona ko bama mu bare bama kumabarabara bifitiwe iyindi mwanya yabo n'abakobwa bo hambere bari bafite igicumbi gikwiye n'umuhungu yamurondera agira hamurondere nayo burabona babarondera kumabarabara ndiba umurondeye ntumubura reka tuje mu bintu bijanye n'imyambarire tandukanya imyambarire ya kera y'abakobwa bakera n'imyambarire y'ubu imyambarire y'abakobwa y'ubu n'abakobwa bakera iratandukanye nabo hambere ko bambara izibiti abo nabo bakabambara impuzu zikwiye yirega abo nabo barabasumba imyambaro abo hambere none kera abakobwa barambara amapantaro bambara izibiti barambara mugabo kenshi barambara mugabo nda mapataro barambara nyine impuzu mugabo zikabakwira yeguturiya y'umunyiki ari guturiya y'ikigoma hari guturiya za munyiki na ziga za ntuza z'ibigoma nyene ugasanga warabonye ingene bakora impuzu z'ibiti narabibonye aho yambaye impuzu y'igiti ni impuzu y'igiti jewe ntaho nambaye mugabo narabona aho banyokuru bazikoma nabasokuruza yego bakoresha ngo ikintu bitango ni mango bakome impuzu pa mu manda bakakomesha imango impuzu yapa mu manda hanyuma abakobwa biki gihe tubona bagenda bambaye utuntu ngo tugera he ku mavi kera vyariho oya iyo ni nyambaro y'ubu imico ya hambere siko vyari bimeze mama hari ikintu bita kigezeho ubu bitango ni bacita ngo ibi ngo ni makeup ngerageje gushira mu kirundi ni ibitobezo by'umubiri bya bintu bisiga ingohe bakamwa aho ugasanga no ku munwa basize kera n'amahereni bagashira kutubibona nawe kera bigenda byo bakora oya uco vyakira gutewe rero ubu n'amajyambere yabo mugabo amajyambere yo hambere atandukanye n'ayabo yego tugasanga imishatsi bagize iyo bita ngo niki bo rero n'umukobwa agiye ku mugabo
yagenda bamumwesheje ugwembe umutwe wagenda emwe wera derere bamumweshe ugwembe yashaka abo musirimu shaka abo meze gutugwembe bagenda bamwesheje ugwembe yagenda ari uparo mu mutwe yego hanyuma kera inkwano batanga zari zihe inkwano paracirirana niyo haboneka n'ibihumbi 3 hakaboneka n'ibihumbi 4 umugeni yaragenda y'amarundi ibihumbi 3 canke 4 yego tuyutse bariko barakurikirana televiziyo ku Gasako TV ayo mafaranga ubu ntiyogurana n'inkoko byo ibihumbi 3 canke ibihumbi 4 n'inkoko nta yirimo hanyuma ntibakwinka umwana wo ari abana bo mu baganwa n'abaki inka barayizana no mu batware intama impene ntibaziko barakwa bakadana imibindi inzoga umva ngo baratanga ayo mafaranga mugabo imibindi nayo yarendekesha y'inzoga n'umukobwa yagiye baramuke baza gusohora uwo munsi barasohora nyene ukabona atego umukobwa baragiye kumusohora haba barabanda bakadakurisha ubu ntabihari umukobwa yaragiye ku mugabo baragenda kurisha uwo munsi kuko ntiyarya ivyo kurya hatabanje kuva indya zivuye iwabo indya zitavuye iwabo ntiyarya bayenda kumukorora ku ndya zivuye iwabo none nyoko kera abakobwa baratwara inda zishushu zibitwarire ayitwaye nawe yabamenya ko agowe yego ndibazitwara nk'ubu hari wigeze kubona ayitwaye ari nabo batamuruzi bakaguta muruzi hari wowe wigeze kubona yoba yarayitwaye ico gihe abazitwara gake nsi nk'ubu oya sika oya ndawo bigira ndawo vyemera no kuvyemera barogopa singubu beruye reka dusaba ubundi umuntu atwegeragira icyo atubwiye kuvyakera nyene karibu nawe ugira utwiganiye karibu nawe tuyagire ni televiziyo ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbere reka nawe widondore abari mwara dukurikirana tugusabe widondore witwa gute twamita Habyarimana Amida nawe ushobora kutwiganira kera ingene vyagenda ariko wowe uze guca make sindi wa kera cyane imyaka ingana 46 no kuvuga ujya gusumya imyaka 34 nivyo ufise 80 unawe 46 aya hanyuma rero jewe ibyo nabonye cyabakobwa bakera sikose ko abubu bameze abubu bitwajije abakera ntibayerera ntibigira bayerera na gatonya baguma muhira bagakora ibikorwa mu ruhimbikwa basi twebwe tucaruka rero n'umusore yaza kuturaba oya ekera umusore yarongora ku myaka ingana 30 umukobwa nawe yarongora ku myaka ingana umukobwa yagize kibenguka yagenda ku myaka 18 19 20 mbeke byarashika kera mwe mwarutse kera mwabaye kuva kera byarashika umukobwa bikamunanira kubaka akishira gisubira muhira yego byarashika ishite rero urumva byishitse agasubira iwabo abakera baca bamuga ngo byaramunaniye kubaka hanyuma kera kandi nkubaze kera baragira kera mwemwe mwarutse kera narabona ari ibintu ngiriko ndabona ubu ariko bitandukanye n'ivya kera abagabo barakubita n'abagore oya babakubita cyane abagore bakubitwa ariko kandi batari bafise ingeso nk'izu oya ubu niho mbona menga ari imiryango izirakubitana ishwana bakubitana bashwana kera urumva nta byari bihari oya kera murinze mushwara n'umugabo uba warinze uba wakoze amakosa menshi yego Amida reka tugushimire ku kiyago uduhaye ngo nawe dusezere kugira ngo tubareke mubandanye ibikorwa murakoze cyane kutuyagira yego nako turashimye televiziyo radio y'igihugu kutugendeye ngaha ku Gasaka Web TV radio ku Gasaka Web TV radio ku Gasaka Web TV radio Gasaka Web TV vuga cyane radio ku Gasaka Web TV radio Gasaka Web TV turagushimiye cyane kuyago duhaye tubashimira kugira mu kuntu mugenda mugira subscribe mugira share mugira
musangiza ibiganiro vyacu inshuti n'abagenzi. Turabashimiye cyane ukuntu mwadukurikiranye. Emmanuel Pro kuri kamera, Roger Mirashimirimana on microphone. Goodbye.